yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27 ntwarante 2025. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazogwa imvura mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge, Bururi, Rutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga. Ahasigaye hategekanywa ko hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya. Ahazobakanye akazobe mu ntara ya Mwaro aho ipimeze yo kuri Celsius 13. Ejo ku muhinga mu hatekanywa ko hazogwa imvura mu gihugu cose. Ibipimo vy'ubushuye biri hejuru kusha handi bikazokibonekeza mu ntara zibiri, Bujumbura na Cibitoke aho izo kuri Celsius 28. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka saa 12 zirenga iminota 5, rirenga saa 12 zirenga iminota 11 zo ku mugoroba. Akaba ningagarukiye amakuru atekanya ikirere yo kuri uyu wa kane mwateguriwe n'ikigo kijejo ibireca Ijebu. Elifio Natio Jinga ayibashikirije na mutaha.